ndabaramukije cyane mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Yesu abahezagire cyane. Ndabaye kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi reka dusome igitabo cya Yobu, igice cya 27 umurongo wa 6. Iryo jambo numva ririkorera bigira umutima wanje. Ukugororoka kwanje ndakugumije, ntaho nzokurekura. Umutima wanje ntuzokwigira unyagiriza ni kuvy'umunsi numwe mu yanje yose. Ndashaka mvugane namwe umwanya muto hejuru kugorokera Imana. Yobu yavuze ngo ukugoroka kwanje ndagukomeje, ntabwo nzokurekura. Nimba hariho umuntu muri nosi wahuye n'ibibazo bitandukanye, Yobu yaraberimo. Umunsi umwe Satani yaraje ngo yahuye n'Imana ngo iramubwira ngo mbega Imana ibaza Satani ngo wonye umugororotsi wanje Yobu. Satani abwira Imana ngo nivyo wamuhaye abana, wamuhaye ubutunzi, nivyo yishimira, nicyo gituma yakugororokeye. Imana ibwira Satani ngo ivyo uvuze byose ndabiguhaye. Satani aragenda aravyica ku munsi umwe, inka zirahera, intama, ingamiya, abana b'abahungu n'abakobwa. Ariko Yobu akomeza kugorokera Imana. Arasobaza Satani, ni gute Yobu mubona gute umubiri we araza gutera ibihute. Yobu arababara muri ivyo bibazo byose. Aravuga ngo ukugororoka kwanje ndakugumisha. Wowe uri kuranumviriza, hari igihe Satani atera akazana ibibazo bitandukanye. Umva, gororokera Imana kugeza ku munota wa nyuma. Yaravuze, umugore yaramubwiye ngo tukiyo Mana yawe wifire, ibintu byose byaguheze ko. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nzanye, nzosubira mu nda y'isi ntacyo ntwaye. Ariko haleluya, aravuga ngo urukoba rwanje ndigwamara kubora, nzaraba umwami wanje mfise uwundi mubiri. Nzoraba Imana mfise uwundi mubiri, nzogumye kugororoka. Umva ndakubwire, nta mugisha numwe tushaka kuronka muri nosi uruta kugororokera Imana. Reka mbasomere igitabo cy'imigani, igice cya 22 umurongo wa 11. Aravuga ngo ukunda umutima utanduye akagira ubuntu mu minwe yiwe, uyu azoba umutoni w'umwami. Ukunda umutima utarimo ijwi rimwagiriza ikibi, ijwi ritarimo ikibi. Haleluya. Tugomba kwiga, tugomba kubaho mu buzima bugororokeye Imana, mu kanwa kacu, mu mitima yacu, mu buzima bwacu bwa misi yose. Yobu igice cya 20 umurongo w'7 uravuga ngo umugororotsi agendera mu gutunganwa kwiwe, harahiriwe abana azosiga. Kugororokera Imana, Salomo iwe yaranditse ngo ntabwo bizogorokera kuri nje gusa, n'abana bawe bazimbura uko kugororokera Imana. Kugororokera Imana, harahiriwe abana abagororotsi bazosiga. Kugororokera Imana n'ubutunzi butangaje. Urashobora, ndababwira kandi nahishuriwe, urashobora kuba ukora ahantu ugakorera onije kanaka, ugakorera leta, ukagerageza kwiba hirya no hino, waho ushaka kubakira abana. Ndakubwire, aho gusigira umwana amafaranga wibye, uwo musigira ideni. Ariho umugore wanditse mu gitabo cy'Abami, umugabo we yarapfuye, amusigira ideni, uza kumwishuza araza, aramubwira ngo ndatwara abahungu bawe babiri. Ariko Imana yo mu ijuru, kubera ujya mugabo ukuntu yagororokera Imana ngo Elisa arashika muri urwo rugo, aramubwira ngo dufite ikibazo cy'ideni. Aramubwira ngo ufise ikimuhira, aramubwira ngo ufise tuvuta dukeya twaherayo. Aramubwira ngo genda uzane utire ibivomesho kandi ntutire bikeya. Arabizana, Imana ikora igitangaza. Bene data, kugororokera Imana abana bacu bazabyimbura. Ntukigere ukora ikosa ryo guha umwana wawe ibintu wivye. Ntukigere ukora ikosa ryo kuzana mu butunzi bwawe ufise ibindi bintu wakuye ahandi. Ntukigere ukora iryo kosa. Harahiriwe abana abagororotsi bazosiga. Yobu yavuze ngo ukugoroka kwanje ndakugumije, sinzokurekura. Naho Satani azoteza, yateje abana barapfuye, ibintu byaragiye, umubiri wanje uragiye, ariko nzogororokera Imana kugeza ku munota wa nyuma. Kandi Imana yaramushumbushije vya bintu byose. Dufite Imana izi gushumbura. Salomo yanditse ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe, harahiriwe abana azosiga. Wowe uri kuranumviriza, guhana ugororokera Imana. N'ubutunzi bukomeye.
igice cya 10 mu gitabo cy'imigani 48 aravuga ngo izizigiro z'abagororotsi n'umunezero ariko iby'abanyakibi bishimiye bizohera. Hari igihe ushobora kubona umuntu akakwibonaho iby'umunyabyaha yishimiye bizohera, ariko ibyizigiro z'abagororotsi n'umunezero. Ibyizigiro z'abagororotsi n'umunezero. Ndakwifurije kugororokera Imana, ndakwifurije kugwana. Paulo yabwiye Timoteyo ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera, nazigamye ukwizera, narazigamye ukwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, igitsibo cy'ubugingo. Ndangiriza muri uyu murongo uvuga ngo 12 umurongo wa 2 mu migani haravuga ngo umunyangeso nziza atoneshwa n'uhoraho, ariko umuntu w'imigabo mibi uhoraho azomucira kwiteka. Umunyangeso nziza azatoneshwa n'uhoraho. Hariho abantu benshi mu kazi baza bakuza abandi mu kazi, baza baje kubarega nabi amajambo atariyo, baza baje kwitonesha. Mu gitabo cya Zaburi haravuga ngo gutoneshwa k'umuntu ngo ntabwo kuva iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, ngo kuva ku Mana. Gororokera Imana, ibyo ukora byose ugororokera Imana. Uyu muntu ngo agororokera Imana ngo azotoneshwa nande? Azotoneshwa n'Imana. Ubuzima bwose urimo gororokera Imana. Dufite Imana. Haleluya. Yaravuze Dawudi yaravuze ngo ukuriya kwara ari umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uno munsi birashaka kuba bikugoye, umva ubuzima bwose urimo gororokera Imana. Nimba Imana araguhezaga yigororokere. Ni ukumeze kose nibwo butunzi ushobora kusigira abana bawe, ukaba basigiye ubutunzi batazigera bicuza mu buzima bwabo. Bene data mureke mbabwire, hariho abantu no munsi kubera ubuzima bw'ababyeyi babo babayemo, uno munsi abana babo babayeho nabi cyane. Kubera iki? Kubera kutagororokera Imana. Hakaba abandi bantu babayeho mu buzima bubi ariko bagororokera Imana. Uyu munsi abana babo ko bararirimba ishimwe, babayeho neza cyane. Nta butunzi buruta kugororokera Imana. Yobu yavuze ngo ukugoroka kwanje ndakugumije, ntaho nzokurekura. Ibyago bize, ibibazo binze ko sinzorekura kugororokera Imana. Haleluya. Ndakwifurije kugororokera Imana mu byo ukora mu buzima bwawe bwa misi yose. Reka dusengane. Mwami Yesu, turagusavye uduha umutima wo kugororokera wewe, tugugororokere mu ngendo zacu, mu buzima bwacu. Umva ubuzima bwacu bwa misi yose turakeneye kugororokera. Nibwo buzima twifuza, nibwo buzima buryoshye kuba mu Mana. Turifuza kugororokera. Amashimwe kugarukire mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.